y'iryo shure no kugira ngo imico n'akaranga y'igihugu cyacu ntibigume bija hanze. Abana tujana hanze bidutwara uburyo bwinshi nk'uko mubizi. Abavyeyi kuja kuraba abana bitwara uburyo, abana kwiga hanze dutwara amafaranga y'agaciro, bikadutwara n'akaranga n'imico. Nubwo nopfa ntarahejeje igikorwa cy'iwanje nagira madame ndakuremeshe humura ntahuja urahari. Nagira ndakubwiye ko tugushyigikiye. None umuntu ushyigikiwe n'abantu bangana gutya uwo buja hehe kandi ntubizi urasenga Imana Tabita. Iyo umuntu akorera Imana ntahaja. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira Maison de Passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe iri mu rupangu rwiza cyane, ishobora no kwakira umuryango wose. Ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita Annex, nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzozana varize yawe yonyene kuko ibindi vyose vyankenegwa birahari. Iyi Maison de Passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Fondation Uwiragiye ni kigo gihurikiye mu rwego Musumba Holding. Ico kigo kikaba gisanzwe gifise ishure Penny Blind School. Iryo shure rikaba ryigamo abanyeshure benshi, muri bo hakaba harimo abagendana ubumuga bwo kutabona. Ikigo Fondation Uwiragiye kikaba kiramutse gifise ibirori byo gutanga impapuro z'umutsindo ku mikangara 5 irangije amashure shingiro. Batatu muri bo bakaba bagendana ubumuga bwo kutabona. Ikigo Fondation Uwiragiye kikaba cyariko cigina ivyo birori nk'intsinzi ikomeye kuko ari ubwa mbere gishoboye kuramura bamwe mu gwaruka kuva kibayeho mu mwaka wa 2018 kifashijwemwo n'ubuyobozi bw'urwego Musumba Holding nk'abafatanyabikorwa ba mbere b'ico kigo. Uno munsi uri hejuru turanezerewe. Muri Fondation twaranzwe n'umunezero. Mu bihe binini imyaka yari iheze itari mike dutanguje iki kigo, twaciye mu bihe bitoroshe kuva mu mwaka wa 2018, ariko dusenga Imana iradushoboza tugera aho tugeze naho mwabibonye no munsi. Uno munsi rero twaramukanye umunezero wo gusohora ibibondo muri bimwe tureze muri Fondation Uwiragiye. Rero barose urupapuro rw'umutsindo ku mashuri abemerera kuja mu mashuri ya kaminuza. Urwo rupapuro rero barurose no munsi. Ni urupapuro rw'impamyabushobozi kandi rubaho uburenganzira bwo gukora akazi gatandukanye canke kuja muri kaminuza zitandukanye. Rero ivyo turabishimira Imana, dushimira no kubadufashije kugira tubishikeko. Ivyo birori rero bikaba byari vyitabwe n'abanyacubahiro batandukanye. Hari abaserukira amashiramwe atandukanye abagenana ubumuga mu Burundi, tutibagiye na leta y'u Burundi ibicishije ku bushikanganje bw'abakozi ba leta n'akazi. Abo bose bakaba barashimye cyane ibikorwa Fondation Uwiragiye ikora, bongera bayikeza kuri iyo ntambwe iteye. Ubwa mbere nkeze cyane bimwe bivuye ku mutima uyu muryango washinze iki kigo cakira abana bagendana ubumuga cyane bwo kutabona n'abana basanzwe bakomeye. Nagira ngo mu ntiza amashi tubakengurukire cyane rwose. No kubakengurukira na cyane twibuka ko twese ngaha kuri iyi si
nk'uko Imana yaturemye idukunda ikaturema itunganya, twari dukwiye kugira umutima nk'uwo. Kubona uwo muryango wariyumviriye ikiciyumviro, Imana ikabashoboza kugishyira mu ngiro, ni iby'igiciro. Ni iby'igiciro kuko si iby'abantu benshi. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi, jewe ndaza abantu batari bake bafise amafaranga, ariko kugira ngo umuntu afate amafaranga yiwe, afate umwanya wiwe, awutange, atange ivyiwe kugira ngo afashe ba bantu muri societe iwacu baba bihebuye, baba bacitse intege, ni igikorwa gikomeye cyane kandi bashobozwe n'Imana, kuko Imana yaba batari kumwe ntibyari gushoboka. Abanyeshuri biga kuri Penny Blind School riri mu kigo Fondation Uwiragiye babanye neza mu butandukane bwabo. Abagendana ubumuga bwo kutabona barashima cyane uko bafashwe na bagenzi babo babona. Nayo abaronkeje impapuro z'umutsindo bari banezerewe cyane kubona bashitse kw'iyo ntambwe idasanzwe. Ku by'ukuri ndaryohewe cyane, ni n'umunezero utagira uko ungana, kuko ni bake cyane bagiriwe amahirwe yo kugira ngo bashobore kumara amashure y'intango. Hariho benshi byagoye cyane batashoboye guheza, bayakiriye hagati, kumbure kubw'uburyo buke, kutishobora cyangwa no kubusamazi. Ariko tweho turanezerewe cyane kugira ngo natwe dushike kuri ino ntambwe, twumve ko natwe hari ikintu gikomeye cyane cyadushitseko, kuko kuri uno munsi hariho benshi biyumviye gushika nonye biranka, ariko twe twahashitse turanezerewe cyane. Mu bisanzwe ni umunezero kubera ko n'urugendo rurerure kandi umuntu arutangura by'ukuri atazi ko azoshika, kuko abaguca intege baba ari benshi, abagukumira baba ari benshi. Mbere no mu ishuri usanga hari ibintu ukibijamo uvuga ati ibintu n'ukuri simbona ko nzogira iyonja. Nkatwe nk'akarorero urabona ko dukoresha inyandiko écriture braille, usibye ko mu ijambo bavuze ko kumbure mu mwaka uza bashobora gutangura gukoresha amamashini nyabwonko, no kuvuga ni inyandiko bo ubuzi wenyene nko mu ikomine canke mu ntara, urumva nyine nta cizere ufise. Rero kubona uyu munsi ni umunezero utagira uko ungana, kandi dushimiye Imana kuba etugejeje kuri uyu munsi inyuma y'urugendo rurerure twafashe. Nubwo ikigo Fondation Uwiragiye gifitiye imigambi ya kazoza ikomeye, ishure Penny Blind School isaba n'uburyo bwishi. Urwego Musumba Holding rucije ku muyobozi mukuru akaba n'umufatanyabikorwa wa mbere w'ico kigo, arabahumuriza ko bari kumwe n'Imana iyo migambi yose izoranguka neza. Dufise imigambi itari mike dufitiye aba bana, na cyane yuko turiko turahindura indimi twavuga mu mashuri atandukanye. Twashyizeho ishuri rishasha, ishuri rizoba ari ishuri international rikomeye cyane, rizotangurira mu iki kigo. Rero abana twibaza ko bahejeje bazoba ari abana bakenewe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, n'abana bakenewe no mu bindi bihugu bitandukanye, kubw'iryo shuri rishasha rizoba ritanguye. Twarabyiteguriye kuko abari inyuma barigishijwe izo ndimi dushaka. Rero twebwe nta bwoba kuko abana bacu twarabigishije ururimi tuzoba turiko turakoreramo. Intumbero by'ukuri nuko tubandanya duteza imbere ubumenyi mu gihugu cacu, ariko intumbero y'iryo shuri no kugira ngo imico n'akaranga igihugu cyacu ntibigume bija hanze. Abana tujana hanze bidutwara uburyo bwinshi nk'uko mubizi, ababyeyi kuja kuraba abana bitwara uburyo, abana kwiga hanze bidutwara amafaranga y'agaciro, bikadutwara n'akaranga n'imico nk'uko twabivuze. Nagira rero nongere nshimire cyane bivuye ku mutima Madame Mama Fondation, yavuze amajambo menshi avuga nejo
nubwo nopfa ntarahejeje igikorwa cy'iwanje nagira madame ndakuremeshe humura ntaho uja urahari nagira ndakubwiye ko tugushyigikiye none umuntu ushyigikiwe n'abantu bangana gutya wowe uja hehe kandi ntubizi urasenga Imana Tabita iyo umuntu akorera Imana ntahaja ntapfa Imana ntiyokwemera kugenda kandi ufise misiyo iyi misiyo yawe uzoyikora neza kandi bizogenda neza ufashijwe n'Imana ariko nanje nk'umushiga ntahe wawe nagira ndakuremeshe ndagutera intege ndakubwire ntikomera ndi inyuma yawe ndagushigikiye nzokora ibishoboka byose kugira ngo igikorwa watanguye kibana kigenda neza arico gituma twavuze tuzane iryo shuri ahubwo n'abana boba bari hanze bacu kuko nitwavuga ngo turi ofisi ishure abana bacu biga hanze n'abana bacu bari hanze bazi kwiga muri iryo shuri abandi n'ibyashoboka barikoremo ubwo bumenyi baronse babuzane ngaha kugira ngo tube akarorero koko rero ibyo ntegekanya gukora jewe no kuba umu entrepreneur muri ibintu by'iwanje ko nasanze umuntu akorera abantu by'ukuri gutera imbere biragoye mugambo gena zo ndaronka umutaho kwe ngo ntangura ibyanje mugeno nk'ico nkora no gikora bitarakunda naho kandi sinahije kwiga kuko narose diplome ya mbere mugabo nabise gahunda yo gukomeza amashure kwiga gushika kure cyane aho nzobonera ko hashimishije nzoiza minagarukije ngaho mugasi nzovuga ngo ndahejeje turifuza kwiga n'andi mashure arenge yaya turifuza gushika no mu docteur tukanonosora neza ibyo twize kugira ngo ubumenyi bwiyongere. Ikigo Fondation Iragiye gisaba abavyeyi gufata abana bose ku rugero rumwe bareke kubona abana bagendana ubumuga nk'intambamyi kuko nabo bashoboye kanatsinda no baronkejwe impapuro z'umutsindo benshi muri bo nabagendana ubumuga bwo kutabona. Akamontera abagendana ubumuga canke n'abatabugendana ubwa mbere nuko umuntu wese yarimwe n'Imana nico umuntu babanza kumenya. Cya kabiri nuko kubaho k'umuntu atari wabyigenera ariko ari Imana ibimugenera. Ari uvutse agendana ubumuga akamenya ko ni Imana yabigombye ko abaho meze uko, ari uvutse atabugendana akamenya ko abaho meze uko. Usibye ko ntibaza ko hari n'umuntu yobaho atagira ubumuga, usibye kutagaragara mugabo ubundi wabuhari. Niyo mpamvu umuntu wese yo kumva ko umuntu wese uko ameze kose ari umuntu agendana ubumuga kumva ko ari umuntu nk'abandi kuko ibyo bimuri ko atari ibyo yahisemwo. Kandi uwo muntu atabugenda nawe utabona ubugaragara akamenya ko umwanya n'umwanya bushobora kumubako. Kubw'ibyo akaca ashigikira unabugendana kugira ngo nawe yisange canke yiyumve. Ubugendana ubumuga nawe ntiyikumire atawure ko atarari yabigizemo kugira ngo abuko hanyuma ibyo agerageze kugwana no kurondera kumbure ico yoshobora gukora kugira ngo mu bumuga bwe ntasabiriza ahubwo atera imbere. Nakamo keza kuri uno munsi nobwira abavyeyi canke abarundi n'abarundikazi ko kuvyara umwana atabona atagihombo kirimwo kuko urabona karabana nk'abandi mwabonye ko barose impamya bushobozi nk'abandi bana. Rero ndabatera n'intege mu by'ukuri umwana ari nyuma yuko yoza arisunga iki kigo canke ibigo bitandukanye kuko harimo umwimbu kandi mw'iryo shure rishasha tuzoguma dufasha barya abana batabona. Nagira ngo mfatireho nakanya ko guhamagarira abantu bose b'umutima w'impuhwe nk'uwo w'iwanyu yuko bokwitaho abantu bagendana ubumuga nk'uwaje aserukira leta y'u Burundi cane cane ibicishije mu bushikiranganje bujejwe gushigikirana. Nagira ngo ndabemerere yuko leta atacitse azokora kugira ngo ishigikire ibikorwa nk'ibi, ishigikire abantu nka mwebwe na cane cane ibatera intege impande zose.